hura n'ibibazo byinshi jewe ndibuka niga mu w'icumi baranyirukanye kubera ikirato bumva wari umenyeye gutonda ku ishuri atakirato wambara nahora ntonda muri pireri bumva pireri ni hatari yesa hajyanye Nyamata afise niveau ingana gute ku mashuri ngeto rimwe kabiri gatatu kane gatanu mfise niveau 10 intoki 10 wagarukaye muri 10e nca ndabiheba kubera kuronka minerval cyari kibazo ubu Nyamata yo bayifuza gusubira ku ishuri peut-être akanotsi nimba kaboneka muri kano kazi ka ishuri ryonyakira nojayo mugando wose aba boss bansubizayo kubera nta mahera ndonka muri ibi byishapo nyene sinakubwiye ko ndumwana wo mw'ibarabara mu Burundi ngira ngo bakunda baririmbye tari umuririmbyi umenga ntibagwa support nturonka na manager aba boss bo mu Burundi n'umuntu aririmba nabi ubuza wumva ngo nakayarose mu manager ukimvira none je ko mfuruguta n'abantu bakavuga ati ubwo burozi we ukore muganda narabuze umuntu amu burozi bwo kugira ndonke manager nkakujya nkonka za manasiyo narandondeye manika canke nka president akambira manager kuko jewe none ko ntari umusitari n'ubumbwiye ko ndi umusitari nco mbabara gose kubera nta mahera mfise rero bamfata kujya muga barabona ko ari ikintu kimpindukako n'inzo burabona ko itanguye guca kare basagote oya kare urumva inzore ntiyari itagase kubera ubu ndagura utu vestrine bangaye nk'isi kabisa kubera nari mbayeho nabi naragize ikibazo ndavuka famille mama wanje aranyanka mama direct kini cyambere ndakivuze ngaha kuva nkora ikiganiro nta muntu ari bwa this is exclusively kuri Siren Vibes TV video story uzana mama na nubu mvuga ntibimeze neza bibaza yuko ikibazo cyo gihagaze he kuba mudahuza ikibazo ni satani nyene ari hagati kuko navuga ibindi ariko rero navyo nyene vyarangiriye neza nawe nyene urumva kubera acaho muri babandi bankorera nabi nawe nyene urumva ndamushimira nye Hey, what's good? J'espère que vous allez bien. Moi de ma part, everything is good. Jende kumwe namwe n'umunezero ugetse kubone uko musanzwe mubizi bwa buryo nyene bwa bumwe nyene banza gutumbereza ikibazo kuri wowe ukora dukurikirana eswe amaze kora subscribe canke s'abone kuri channel yacu ya Siren Vibes TV nimba ari wi canke ego canke yes canke ndiyo mu Giswahili bitwandikire kuri commentaire kugira wa muntu atarakora subscribe tumubaza ati what are you waiting for? The time is now ukora subscribe kuri channel yacu ya Siren Vibes TV. Uyu munsi il faut que tukora challenge mu kwezi kumwe tugeze kuri 50,000 abone kuri channel yacu ndibaza ko bikunda tubikoze ubikoze birakunda ubwiye mugenzi wawe agakora subscribe kuri channel yacu ibintu bizakomera neza nkuko musanzwe mubibona inyuma MIC you can call me Kaboss for real nkuko mubona look yanje ko yahindutse somehow nambaye amashapo menshi ndibaza yuko muraza kumenya the reason why nambaye bino bintu byose kubera ko nzi kumwe n'umutumire akora amateka amaze gukora amateka menshi afise talent let me say yuko ari umu artiste afise ya talent ashobora guserukira igihugu cyacu muri Europe canke muri America bivanye na talent afise muvanye n'ibikorwa afise ono sunzi ndi kumwe na Mr Nyamate in the building Nyamate fataneza mic mezedez oya murantu erega ndi wa ruguru ntimubizi Nyamate gute ni impore imeze neza ego yakwanze ishapo za kwanza tuzishire ngaha uko mubibona izi shapo zose afise ubushobozi bwo kuzikinisha tuvyita kuzikinisha ego nk'abatakuzoshobora kwidondora Nyamate je banyita Nyamate umwuzukuru wa Nyamate sanzwe mvuka mu Rumonge mu ntara ya Rumonge commune Rumonge zone Minago amazina y'ukuri banyita Nzambimana Janvier umwuzukuru wa Nyamate hajya waragejeje kubaza Nyamate cyo bisiguraga Nyamate ni izina nkarya zina rya ego kwiki izina ry'akazi wahisemo gutora Nyamate nahisemo gutora Nyamate kuko ndi umurundi Janvier nagyo washatse oya Janvier ni ukwezi
Yes, turi kumwe mu bwami bwa Siren Vibes TV nande na Nyamate musanzwe mumuza amaze kuja mu ma stage menshi amaze kuja mu ma podium menshi atandukanye akora vya bintu nyene sinzi ukuntu tuvyita muga kuri we araza kubitubwira mubwaguke atubwire ukuntu bavyita kutubwira ukuntu yabikoze ukuntu yabitanguye the reason why bino bintu abikora muri ga experience afise. Nyamate tukiri ngaho nyene ndakeneye kumenya kwanza wavutse muri famille imeze gute, peut-être muri famille yawe harimo inotalo, wavutse muri famille imeze gute, wavutse muri entourage imeze gute? Famille famille je kuko sinarose amahirwe yo kubana na famille ngo ndayimenye uko imeze ariko nibaze ko ihitara nta muntu numwe yayikora. Yego yaje kuri wewe gusa, yaje kuri jewe gusa. wari umwana ameze gute kera? Jewe nari umwana nyene anonotse yiruka cyane umva nyene umuguruguru gose cyane. Wibaza yuko ubuguruguru bwawe nibwo bwatumye umenya kino gikorwa inotano yawe? Oya subuguruguru ni ndemangwe Imana yansizemwo niyo yatumye nkora bino bintu. Hama bice bitangura ryari bino bintu? Ivyo nabitanguye 2017 mugabo ico natanguye mu bintu vyo kuririmba mugana natanguye nkina umupira kera. Narakina umupira dugikinira ubucata bumwe bita bwanditse ko ba Augustine Okocha. Urabona ugakinira ama equipe rero urumva ababaye abambere bakaronka ivyo kandi nari umukinyi mwiza cyane akomeye. Ico gihe wari ufite indoto zo kuba umukinyi? Oya je nta ndoto nigeze ngira. Gusa nabona ko nzoba igihangange gusa muri jewe muri kote ya football. Bice bihinduka gute ko ujyo uja muri music? Oya apana muri kote ya football je ndyamye singira indoto. Oya yes, watubwiye yuko wararirimbye waririmba umudiyo, waririmba style meze gute, rap canke R&B? Natanguye nk'ubitarape nyene utera ama freestyle yata nari nkaze gose twemeze basi ngaha nyene muri Siren Vibes. Chikalikani masela bila kulema waliyepata bati msicheze bahati endelee kusoma wakulima koma maisha takuwa maisha mukikaza buti. Ubustaro turamuvamwo tuvuga ati reka ninjire muri jeu de chapeau. Urumva maze kubivamwe gusa kubera jewe nahasanzwe nyene ntamba niyo n'abatwari kumwe turi kuri stage wasanga ndiko ndatamba ibintu vya Michael Jackson gusa urumva rero ikintu ndabitora mw'ibarabara nyene ndabitoye mw'ibarabara ivyo gutambisha amashapo cinatangura kubigira nyene mvuga ati reka ndabikore nko kwinezereza ariko sometimes nsanga birakomeye bica cavuga none ko nagomba kumenyekana bica bituma rero abarundi bamenya benshi n'abahora bangaya ubu bashobora kundamutsa. Yego tukiri ngaho nyene ndibaza yuko bino bintu si ibintu bagiye kwishura uriga barakwigishwa ukuntu babikora ukuntu babigirira gute. Ndakeneye kumenya the reason why, ndakeneye kumenya impamvu wavuze ati ndabigerageje canke wabitanguye gute, genre kubitangura ngene uvuga ati ndabishoboye, ni ibintu byakugiye mu ngene uravuga ati acha nivaye chapeau ya kwanza. So jewe nk'ikintu no kubwira n'aba artiste benshi canke abo tumaze gukorana ibiteramo ntibarigera babona nicaye mu bandi niyo ubu ntumiye ndagenda mugabo kenshi nca ngenda kurorera ujya mwanya wo kurorera mba ndiko ndiga nkamenya ati imbara kenshi kubera ndi umudanseri nkunda kuraba danseri cyane. Urabona ngira muri performance zanje si chapeau gusa urabona ko nshiramo vyinshi ndatamba utuntu nkashiramo tuya dance ya Michael Jackson nkashiramo break dance ngira urabibona urabona ko stage ndayirondera cyane uravibra kuri stage. Rero urumva benshi ntibaramenya je umwanya wose mba ndiko ndiga cyane kwiga rero nukumenya ati ko ngiye ahandi reka ndaho ubuhinga bw'abandi simbura uwo nkura kwa kantu canke nabaka niko niga nta kintu twese twavutse twambaye ubusa kabisa. Abo mubona bagwiza tunga bo nabo nyene bavutse bambaye ubusa. Nta muntu yavutse yambaye ikirato, nta muntu yavutse yambaye iki, twese twari bwerere. Rero kubw'ivyo ikintu cyose ugeze kwisi uraciga. Wavyigiye kwande? Hari umuntu peut-être nta murundi navyigiyeko
navyize ku muntu ari umuntu babi Tanzania nyene babikora bakora muri nkabijya bya centre kandi kuko no mu minsi iza ndiko ndarondera uburyo ngo amanzogende gufata kwiga amezi 6 tuza twaravuganye ibisabwa nza naramaze kubitanga sigaje kuronka gatike n'uburyo nzomarayo muri Tanzania cyo gufungura kugira ngende kwiga kuri centre jeune apane by'amashapo n'ibindi kandi kugira ngo ndonke n'inzira yo kugira ntangure kuja mu Bushinwa kuko ngomba kuja mu Bushinwa muri Chincha kumva kuja muri Chincha iyo ukoze bino bintu urubona abantu bakwakira gute babonye performance yawe ururonka ama feedback y'abantu bakubwira gute bakwakira gute tu bavuga ati ndumurozi cyane byo mora numva bavuga daje avant first of all stage nakubonye kuga mbere yari stage y'ibintu by'abereye by'abafaransa hama ukuntu performinga nasema sasa umutipe bino bintu abigenza gute Tana uravuga ati mujama peut-être dishapo ziyo yarakana shamo kugira nyene tikomezi ni vyiza aho je umuntu mbwiye ati nyama turaroga ico ndamubwira ati nawe ati nawe roga kugira ngo duteze imbere igihugu none uburozi bwo guteza imbere igihugu bubonetse tubukoreshe wibaze yuko ari wundi muntu abikora bino bintu apa yawe hano mu Burundi yo wenyene yego mugabo nawe bikora uri urumwe si mbona yuko ari wa munyamate yarabwirizwa ku na valeur peut-être bahakazi kawo oya urabona valere abarundi barakengerana barasuzugurana kubera ntafise ababosi banshigikiye kubera mba nkenye n'uwumpa acabona mpaye igihumbi ko nca mponoka nkaca mba umuhonokayi urumva aca mfatiraho nyene ariko iyo mba mfise ababosi babaza bakanegosia kubera n'ikintu gikomeye ariko urumva nawe ucubona baca bankingerana mu bukene uraza umwana wo mw'ibarabara umwana wo mw'ibarabara umuha amahera 100 mugo umukobwa akubwiye ko mukundanye uramuhonga menshi kandi mu minsi mike yakaguheba mugo umwana wo mw'ibarabara wamuhe cagiye ryamahera 100 akubonye aza kugira ati papa warakoze papa ariko umukobwa wahonze za miliyoni amaragu amuguriye ibiki nakupoteze ambari rero kubw'ivyo jewe benshi barabizi baravuga barazi ko mfise ta ayo kubera nyene bwa bukene neze nk'umwana wo mw'ibarabara uwari wese ampaye ico gihumba cyabona kumenga ebana arahejeje aragu ebana nahandi tara yanje nibaze yuko nabo nyene barabizi kabisa bintu biboneka nigikumaze okura muri notana yawe so gusa ico nshimira muri tara yanje kera nambara kauka nikuvaye lakini napiga style mpaka chini nakupa kitu na grife nta bintu naje nambaye bikaze nta bintu naje nambaye mugabo ndashima naka karato urabona kera sinambara karato kabisa urazi yuko umuntu ahura n'ibibazo byinshi jewe ndibuka niga mu w'icumi baranyirukanye kubera ikirato bumva wari umenyeye gutonda kwishura atakirato wambara nahora ntonda muri pireri bumva pireri ni hatari yesa aganye Nyamata afise niveau ingana gute ku mashuri ngetra rimwe kabiri 3 mfise niveau 10 intoki 10 wagarukaye muri 10e nca ndabiheba kubera kuronka minerval cyari kibazo ubu Nyamata yo bayifuza gusubira ku ishuri peut-être akanotsi nimba kaboneka muri kano kazi ka ishuri ryonyakira nojayo mugandose aba boss bansubizayo kubera nta mahera ndonka muri ibi byishapo nyene sinakubwiye ko ndumwana wo mw'ibarabara bampaye 100 ucumengaye bampaye 1000 ncombura valere kabisa ndibaza yuko no mutipe feko tumuha support jenga ngomumenyesha makuru jenavuze ati peut-être aje ngahanya akatwereka talent yiwe turashobora ko aba boost badukurikirana abantu benshi badukurikirana kuri channel yacu ya Siren Vibes TV let's support this guy arashoboye cyane mu mwanya turaza kubona performance mugana wewe ntubwo mubabwira abo baraba Eringa nawe urashobora kuyatanga none aho maye samire ngaho numva yuko ibintu bica biba umunoni reka turaza kubiyaga kigali ucuvuye umuko kabandi bantu nawe utari kuratanga turaza gukora umuti kigadero kiyeze siswa cameraman we nawe nka 50 bica bibijana n'5 none bijana n'5 ntibabona ko nca ntangura kubri kabisa mugabo naco bitwaye ndibaza yuko turaza kubikora nako radukurikirana baraza kubikora buraza kutubwira ama platforms ukoresha kugira tugusange yo tugutexting tukubadati Nyamata none ubona umuntu yakora umutu meze gute okay jewe nta YouTube ndagira
nta Instagram ndi nayo mugabo agatelefone mfise urabona hari igihe amarezo yanka ugasanga biragoranye ariko vyose ivyo habonetse support turiko turabitegura kugira ngo kuri YouTube Instagram dutangure gukora ibintu byacu kuko icyo maze kubona mu Burundi ngira ngo bakunda baririmbye tari umuririmbyi umenga ntibagwa support nturonka na manager ababoze bo mu Burundi n'umuntu aririmba nabi ubuza wumva ngo nakayarose mu manager ukimvira none je ko mfuruguta n'abantu bakavuga ati ubwo burozi we ukore muganda narabuze umuntu amu burozi bwo kugira ndonke manager nkakujya nkonka za manasiyo narandondeye manika canke nka president kambira manager ndayicariye urabona kambira manager Evariste urumva ibintu biba biryoshe apana none uci usanga ntaberewe manager nabo ba boss bakaze ni kibazo none nganyamate nyazimwe mu ndoto zawe avant yuko utangura kano kazi kawe ni wari wifuza kugera kuri level ya oya je nakubwiye sindota ntihagira umuntu azoguhenda ngo nyamata ararota oya nta ndota bazi wifuza kugera hega nyamata aho nifuza kugera nico gituma mvuga ati ibintu ni Imana kuko je nk'ibino saha ngomba yuko nka president ambera manager izo ndoto ndaye urumva ngiye nkarota ivyo ntavyo nzobona ni vya bindi uco vyuka mu gatondo baba mukana vyo birakunda ariko bikunze naho nco mvuga ati ibintu ni Imana kubera birabaye kabisa yes kugira abantu bakora dukwikana rero babone performance yawe basi bavuga ati uyu motipe kwera akwiye gushigikirwa kuko si bose baza ku mashow yawe si bose baronka ibakwe mugabo ndibaza yuko ari abantu bari hanze bakora dukurikirana aba diaspora bakora dukurikirana uyu motipe tumusupport reka turabe performance y'ukuntu zino chapeau uza nizinga mbe 1 2 3 4 5 6 7 8 chapeau ni 10 mugabo kumva yuko nabonye yuko menga baguma bankengera naranse ndashoboye gutambisha po 10 ubu ndiko ndiga gutamba 12 mugabo avant watanguye kujya iyi chapo zingahe imwe nagiye nduga nahereye ni kuri zitatu ndaduga zine mvuga ati ngize zine niho basi baza kunyemera gose ndaraba ko ndonga mu manager ndabura mvuza ati reka nduge 5 ndaraba ko ndonga manager swata reka ngire 8 ndaraba ko ndonga manager swata ariko none nco ngenda nzane 10 naho nyene sindaronka baba boss mugabo ndibaza je umunsi umwe president azombera manager kwiguma uhagaze go script president nene wambwiye indoto naciye ntangura kurota nyene fise mahige president mbere yakubereye manager tupige basi kasho kidogo bro kasho kidogo bana reka namwe agiye ishapo zitatu ndibaza ni bon hinga shinema nkuko mwabonye ukuntu ashobora gukinisha ishapo zitatu ubu yageze ku ishapo 10 arashobora kuzikinisha izi zose mubiri wiwe mugabo je ndakeneye nyigisha kwanza sivyo unioneshe kasho kidogo basi nanje ndonge ico noja kwemeza ababono biwacu oya naje uco nyigisha ubu journaliste rega muri no misi ni mandagu ni kimwe ku kindi gusa ya 100 ntuyibagi uracamedita ya 100 yaje cameraman 50 no musi mama za kunza gutaha uryohewe kabisa yes nkuko mwabonye show yiwe ari capable yo kinisha chapo zose 10 mugaye ibyo byose bisaba yuko mukwanza mubanza gutera kanoti zitatu niko yengene yatubwiye ati reka ndabahe show abakunzi ba Siren Vibes TV n'abakunzi banje yes nyamate dibaza yuko ubunye kwidandaza bisigaye biri mu mahezo socio gose shatse kuvuga kuri Instagram canke Facebook biroroshe ko widandaza biroroshe ko babona ibikorwa vyawe bakavuga ati reka tumufashe muri buno buryo canke ubundi kuri wewe apart ya statut canke apart ya masho uja gukora no buhe bundi buryo ukoresha kugira ushobore kuva kuri level imwe uja kuyindi nivyo biragoye kuko kuri Facebook dufate nka Facebook shoye ko ufise abantu 100 kuko mfise nka Facebook zibiri iya mbere yaruzuye bagiye 500 mugusize ku ikintu usanga command jeme nka 5 ayibona je nibaze je nyamate kwidandaza kwiwanje ni mu bikorwa cyane kuronka shoyi wanje ni mu bikorwa ni wantumira ndokora ibikorwa habeho n'ubundi anyanezerwa ntumeko
suko hanyuma izo mbuga nazo zose zizoza tuzikoreshe kuko twumva ngo Facebook wasa YouTube irariha nka jewe nibera ruguru mu bijyogo simenya n'ukuntu iriha ndashobora kuyugurura ijya banyugururiye usanga na mamega ya gusa nguma nshirako nanje ntariko ndunguka rero nabisize ku ruhande gusa igikuru nukurondera akanimero k'umuntu uvuga ati uyu muntu yonshikana hanaka ukamurondera ukamwegera nk'ubu nkawe urabona tusanzwe tuganira mugabo bavuze ati Nyamati ngo ndaguha ikiganiro kabisa si bose rero bifuza kumpa ikiganiro kubera bavuga tujya tumuha ikiganiro azobateye imbere urumva umuntu ucushimira bajya bake bagufasha nico gituma je nakubwiye singira indoto kuko ni najajya nkavuga ngo ndiko ndarota oya ariko mvuga ati ibintu ni Imana yaba wewe umuntu nyanka utagomba ko ntera imbere ungwanya tu byose ibintu ni Imana ukaca uvuga ati uhuye n'umwasa ati ni vyiza urakoze kunkorera kano kantu kabi ni vyiza ukamushimira kuko ni shuri aho yatwifisa amashuri kabisa wiga mu vyiza wiga no mu bibi rero twebwe harimo ibintu uza wumva bakubwira ngo muziki wa Burundi haulipi sawa lakini kuna muda unalipa vraiment je Nyamati vraiment none nkaya mafilme nariko yigurira kweri rega biragoye umuntu aba yavuye kure umuntu aba yavuye kure mugabo gusa hari ibintu umuntu adashobora gushikako ukimvira nka Nyamate uravye performance zanje mugabo ashobora kumbwira ati Nyamate ngurira no tuyinite nkakubwira ati niko fo sana ucumenga ndakubabaje hari iwanyu bakwakira gute nka Nyamati muhiri wanyu hari yanye wambwiye ko ari mu Rumonge hari iwacu bakwakira gute bivanye n'ukuntu baguma babona manuka BJ kagaragara show kaduga bagufate gute mu minago bamfata nk'umwana waho kuko jewe none ko ntari umusitari n'uwumbwiye ko ndi umusitari nco mbabara gose kubera nta mahera mfise rero bamfata kujya mugabo barabona ko ari ikintu kimpindukako n'inzo burabona ko itanguye guca kare basagote oya karumva inzore mbe ntiyari itagase kubera ubu ndagura tu vestrine twangaye nk'isiga kabisa muga kera sinisiga amavuta wasanga ndiko nkiyo twagiye kwiyengero nisiga nyene ajya yibigatsi hama muri kano kazi kawe niki kintu cyagushikiye urumva ko kikubabaje bivanye n'akazi kawe oya niye memories waciye mu nta kintu kibi kiranshikira mugabo biriho byinshi bibi mugabo kuri jewe ibintu ni Imana none nakubwiye unkoreye bibi ndakubwira ati ni vyiza kuko ivyo wakoze burya nuko abantu tutemera twama turondera ibintu ngo naka ntavumye ngo nkaba naka uya none ku Imana ituzi iratuzi intango yacu irazi n'iherezo ryacu ibyo tubamwo byose Imana irabizi none wewe ugomba mbe nka naka kandi Imana yanteguriye ko jewe nzogira muri iyo nzi bizogenda gute ibikunda ndavyumva nk'ubu jewe Imana ntiyanteguriye ngo mbe umujournaliste none uciuza ko ntango Nyamate wa Kigugu ngo wishinga amashapo ntubu umujournaliste none wumva nzoba umujournaliste kandi Imana itabisize muri program nibikunda cyane hama turashobora kumenya ama plan yawe plan ufise muri no mwaka ututeguriye iki n'ivyaye bishasha two kwitega bivuye kwa Nyamate none bagakuba ntafise indoto wumva noca mpanga ibiki ariko gusa ariko ndafise ico bita code 10 code 10 ni projet yanje mugabo ibintu byose ku isi utafise amahera agomba utegura ibintu byose none simfise impano sinkora ibintu bikaze byoyurira n'indege ariko no kurira bajaje birananira code 10 ndiko ndirukanga ndabe ko uko bigoye kose code 10 abantu abanyagihugu bazomenya YouTube yanje azoba ari Nyamate ibintu byose amazina yose azoba ari Nyamate hanyuma code 10 igizwe
no kuzoshira habona ishapo 10 ikabigizwe bidahindutse mbwa nkaronka sponsor ya album nzoba nita ibintu n'Imana kubera Imana ndazi yo yankuye kabisa nimba no munsi mvuga ati ndatagase cyane ndagize nte ni kubera Imana ndafise abantu yagiye ivugiramwo mugabo abantu kuba yarabavugiyemwo yatumye jemba nyamate rero ndibaza byose yo code 10 bisho cyavuga ngo cyangwa ni ya miti yawe sawa ni dawa sawa mbere ahubwo umuntu yobazi mu muti ukaze ngomba kubonana na president uwumpa kugira ngo tubonane niwo muti wumva yuko ukeneye tubonane na president ndaba nkubita amamiliyoni none kabisa nene umbwiye ngo mfise umuti ntashoboye no kuramukanya na nyumba 10 bakari kibazo none code 10 washatse gusigura iki ni yahe message uri muri code 10 kuki watoye code 10 code 10 ngomba gushaka kumugaragara ishapo 10 niyo album ibintu n'Imana zizoba ari indirimbo 10 turi kumwe ariko irashobora no kuzoshika 2030 bitarashika kubera ata mafaranga mfise mugabo ubifise mu mutwe oya n'ubu nyene amafaranga abonetse ninjira muri studio nkora indirimbo 10 hanyuma cyo dukora tutumira aba journaliste ama TV online cyo twicaraho cyo ndabereketi ibi nibikorwa rero tugomba duhangane nabijya muguma mutubwira ngo ntimujabuka imbibe none ujabuka imbibe Imana yatuguteguriye kuzoguma mu Bujumbura vipi erega hari ibintu abantu uza wumva musimbira ku maradiyo cyangwa ku ma TV online ngo umusitare munaka ngo imyaka aririmbye ngo ntarabo icamamare none abicamamare Imana yamwandikiye kuguma mu Burundi ibikunda n'ubuvutse byo kazaboma ngo ndarushije naka wa muntu wa kera none kumurushije Imana ivyo yaguteguriye nivyo nyene reka kuca wiparatura cyangwa wigira ikintu cy'igihangange ibintu n'Imana kabisa yes talent urayifise talent uri nayo hariyo nk'aba abantu bavuga ati je ndakeneye kumena nka nyamate ndakeneye kwiga bino bintu bo vyigira hehe canke biramaze gushika ukaronka abantu bigisha gukora bino bintu so umuntu agomba kuba nka nyamate aba yihenze cyane kubera nyamate ndi nyamate kuko Imana yangize nyamate abe nyamate kubijanye n'itala yawe ndagusigurira tarayi wanje ibi nkora nararirimba mugasi namenyekanye muga hari abandi barimenyekanye mu kuririmba none kandi naripfuza kumera nka Michael Jackson imenyekane nka none wumva naramenyekanye nka Michael Jackson ikintu kiriho umuntu nakora icyo yumva abukiri mu mpano yiwe rero usanga bavuga ati ndakeneye kuvyiga buco usanga ari bikinisho cewe kuko sigikinisho mugabo nk'ubu ndakwereke je muhira tubana turabajene nka 10 tuba muhira hariho abishwa biwanje ba petit frère turi 10 abajene kandi ndabitegura babona lakini sinfata umuntu ngo ndakwigishe kandi nkuko umuntu yombwira ati nyamate ndagomba kwiga ndamubwira ati sawa tuzobifatira umwanya urandondera benshi barababimbwira urumva nk'ikiryoha ndamubwiye urandondera akacakauka ejo niba abandi uzoza wumva nteye imbere ngo ujyango nyamate yaranje kumfasha none ndagusanga muhira jewe cyane gose yes mukurangiza neza ikiganiro cyacu turacari kumwe na nyamate mu bwami bwa Siren Vibes TV nyamate cyangwa ndagusaba kandi ga performance kanyuma oya ahubwo bari kumbwira ati none kunsaba ga performance muri abo kugira ugeraho nta bantu bagufashije woshimira uno mwanya erega nibirahera turacabandaye nibirahera erega narine oya kumengo kuranyihutisha iby'amashapo nahejeje guhonja kuko reka ngumye ndabigira nanje ndahomba kuko nanje ndagutingira hajya kuri demo kugira ngo umenye ko ntambishe shapo 10 urabiharira ucu ndondera turi kumwe acha ndazi gutambira ukacuma kanoti kubera nanje niko niho nshaka kanoti wagize zitatu ryambira ushogira zine nzibaza yuko tutwa
tubandanye aravyanse nakundi umva papa forcer ndushaka kumuforsa avyanse fogo tumwubahiriza ukuntu bimeze aho ugeze ndibaza yuko wavuze yuko kanoti karonka atari naho atari kirenga mugabo karaboneka uvi Nyamata na shine anapiga style Nyamata fresher inzobe hari abantu bagufashije ariyo back yawe abantu bavuze ati reka tumusunike no musore ashike kuri level uriko ubonye gusa hari ibintu wambesheye ejo tuhavuza kumvumbura canke izindi TV zimvumbure gwe bana ngo Nyamata ngo yavuze kuri irya TV ngo na shine ngo na mva vizuri mimi nava kawaida miki vyangu naona kama oya ni kubera gusa narinzi konje ngaha nyene niho na ayo none unsanze muri quartier erega umuntu ugiye kubonana n'umuntu uza ati mpava nkora ikiganiro kubera ntumvumbuye ni ibintu wanteguye rero nco ntegerezwa kurondera gahuzu nka kamesa ngira ico bwiye abantu bagusupportinze du début gushika aho ugeze ubonye okay mfise abantu benshi bansupportinze ubwa mbere cyane ndashimira abantu bankoreye ibibi kuko abantu bankoreye ibibi nibo bampaye umutima wo gukora kuko mugabo bose ndabavuga amazina mugo umuntu wese aziko yankoreye ikibi wese yampaye imigisha yarakoze kubera Imana ivuga ati dusabira abatwana yarakoze hama ndashimira cyane urabona uwo twicara wari imbere yacu nubwo ataje kwicara ngaho ujya ndamushimira niwe twatanguye kumenyana bamwita Barantijemeri niwe umuntu twatanguye kumenyana kugira ngo rero urugendo rwanje rw'umuziki rutangure kubaho kubera nari mbayeho nabi naragize ikibazo ndavuka famiye mama wanje aranyanka mama direct ikini cyambere ndakivuze ngaha kuva nkora ikiganiro nta muntu ari bwa this is exclusively kuri Siren Vibes TV video story uzana mama na nubu mvuga ntibimeze neza bibaza yuko ikibazo cyo gihagaze he kuba mudahuza ikibazo ni satani nyene ari hagati kuko navuga ibindi ariko rero navyo nyene vyarangiriye neza nayo nyene urumva kubera acaho muri babandi bankorera nabi nawe nyene urumva ndamushimiranye hanyuma ntamara cyahari oya papa yapfuye kera 1994 urumva ko imyaka ari myinshi nta naka telefone nta nukumbipa urumva ivi na haso kivyako muga mama wawe basi aragira support ubu yabanze kubona yuko hivi Nyamata iko fresh achani msupport kwa hiyo amna support yoyote bana ngoma ndakubwira abamfashije okay hanyuma rero la musique ucumpa rero umuvyeyi wigi Imana nakubwiye ibintu byose ntitutubaze turavuga ngo na oya uyarashobora kukwanka Imana ikakiguha uwundi nca ndaronka rero umumama rero ubu ari we novuga ati amenya vyose hari gengenda muri show ntibandi nkabura nayo gutande ngaho Bujumbura nkaca telefone ati mama tije no kuri ndabuze udufaranga akikubita gapfundura ku rukwembe akandungikira nkaca ntaha bamuhita Zainabu Beatrice uwo n'umumama nkunda cyane benshi niyo bambajije mama wawe niwe ndababwira kuko niwe novuga ko nimba ndi Nyamata nimba za ndoto vuga zo kuzobiki nimba natanguye kubaho neza ntangura kujya kabiri ku munsi n'uwo muvyeyi yabigizemo uruhara anegoza nk'akajambo shikiriza bako radukurikirana nk'agasunika rugi peut-être ubu ufise uvuga ati iyi ni message ndayitumbereje kuri bano bantu canke ndafise ikintu ushaka kubashikiriza cyangwa kubabwira umwanya ni gwawe kugira akajambo novuga ni byinshi novuga ariko icyo novuga tuvomere zose kuko nta uzi uruzokwamakare wewe benshi ndakunda kubona baratumira abaririmbyi ego bakaraba amazina kubera amazina izina umuntu yagutanze aba yaragutanze mugasanga kuri stage nta bintu yakoze wa muntu kandi bamuhaye menshi
mugabo wewe bakaca bagukengera kubera ngira uri umwana wo mw'ibarabara bakaca bagudwera dukeye kandi ugaca usanga abantu bose bagiye bavuga tujya mwana yakoze rero abantu bafasha nibakura ikimenyane kugira ngo industry yacu itere imbere bavomere zose kuko ntibazi uruzokwamakane kuko nk'iyitara yanje nimba nogenda mu Rwanda nokora ntavuze ikinyarwanda ntavuze iki kandi bo baza tujya ni wahe n'umurundi nogenda muri ntwara muri Canada nshikira mfuruguta nubwo nta kirundi mvuga mugabo tara none yitara nimva kikomeye cyane gose ayo kubera baca babona reka tubandanye dufana bari abaducorera bagira ama anniversaire bakabatumira bagira nti turi kumwe be urazi nk'ubu nkaje Nyamate nk'umunsi napfuye amaradiyo uzosanga bariko baratanga interviews wanje mugabo hari n'abajournaliste usaba ikiganiro bakaca bakubwira ko none ngo bijya by'amashapo bitwara ngo muri radio cha wiyumvira rero mugani napfa bazoca bagira biographe Nyamate wa twabuze umuhinga barondera amafoto yawe yasiye amafoto baya posting ama condolence menshi urayibona kumva bazana amashugwe bavuga ati iyi ni ya RFM iyi ni ya Abuja FM iyi ni ya Critire iyi ni ya Bantu Boy iyi ni ya Empire ibyo byose babirunde ko bagishire ko abasani bafana lakini hivi kwa sasa mbona hawanisaidie ko batacho bariko baramfasha bamwe rero tuze turavuga ukuri ukuri nuko kubabaza iyo bivuze uca usanga je ndashimira radio Isanganiro Chakiyo bariko baratora umwaka umuririmbyi w'umwaka ndaronka ubutumire akama ubutumire kuri tara yanje ndabishima cyane gose yes Nyamateka ndagushimire cyane oya nawe reka wewe reka nawe ndagushimira kuko uno mwanya kabisa uramfashije nkiriho uramfashije nkiriho ntuzoza kuvuga ati reka nkora ikiganiro ndondere CV ya Nyamate yarapfuye kabisa ariko ubu nkiriho aho kuzoza na kamera ku rupfu ngo ndababwira urupfu rwa Nyamate utigeze nkoresha n'umunsi umwe iyo ni ayibute bana tureke kuza turihisha inyuma y'abantu tureke kuba bagahini kabisa yes nuko mubibona twari turi kumwe na Nyamate mu bwami bwiwe afisha putani yaciye bro aya ivyo sivyo nakonsigira ka ivyo hari umuntu atira isuka abuca aja kurima yes turi kumwe na Nyamate mu bwami bwa Siren Vibes TV yatubwiye byinshi yatubwiye ndibaza yuko yatubwiye ibintu bishobora gutuma tumusupportinga twabonye talent yiwe kandi arashoboye kandi ndibaza yuko arashobora kuduserukira hanze y'igihugu ku buryo n'abantu bo bazavuga ati wow Burundi barafise umuntu afise talent iteye ubwoba inyuma MIC you can call me boss for real mu bwami bwa Siren Vibes TV ndakwibutsa subira kandi ndakwibutsa ukwezi guhere dufise 50,000 abonnés kuri channel yacu ya Siren Vibes TV. Peace out.